Ibitigiri binini bishasha vy'abagwaye coronavirus birabandanya kwibonekeza mu Burundi mu turere tw'ubuvuzi ahariko harabera ibikorwa vyo gupima abanyagihugu. Kw'igenekerezo rya 17 Myandagaro mu 2021 habonetse abantu bashika 266 banduye umugera wa corona ku bantu 452 bapimwe. Ni ukuvuga urugero rw'abandura rurenga ibice 6 kw'ijana. Ibigo bijejwe gupima abantu vyerekanye ko mu masaha 28 aheze uturere tw'ubuvuzi turi mu ntara ya Bujumbura aritwo tubangamiwe n'ikiza ca corona. Muri two harimwo ikigo ca leta bapimiramwo ingwara INSP, hatowe abantu 36 banduye umugera ku bantu 190 bapimwe. Ni ukuvuga ku rugero rwo kwandura rurenga 7 kw'ijana. Ku karere k'ubuvuzi ka Kamenge hatowe abantu 15 ku bantu 176 bapimwe. Ni ukuvuga urugero rwo kwandura rungana na 5.43 kw'ijana. Hamwe rero n'ikigo Bonake catowe abantu 40 ku bantu 783 bapimwe. Ni ukuvuga ku rugero rungana na 5.11 kw'ijana. Mu tundi turere tw'ubuvuzi turi hagati mu gihugu tugiramiwe na COVID-19 n'akarere ka Ruziba katowe abantu 54 banduye ku 280 bapimwe. Ni ukuvuga ko urugero rwo kwandura ruri hejuru ya 19 kw'ijana. Akarere ka Gitega gafise abantu 16 banduye ku 209 bapimwe. Ni ukuvuga urugero rwo kwandura ruri hejuru y'7 kw'ijana. Hamwe rero n'akarere ka Muyinga gafise abantu 17 banduye kuri 194 bapimwe. Ni ukuvuga ku rugero rwo kwandura ruri hejuru ya 8 kw'ijana. Kw'igenekerezo rya 17 Myandagaro 2021 abantu 106 nibo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwamenyesheje ko bakize, bakavuga ko ata muntu n'umwe yitavye Imana mu gihugu c'u Burundi. Ibitandukanye n'ivyo umukuru w'igisagara ca Bujumbura yavugiye mu nama yahuje umushikiranganji w'intwara yo hagati hamwe na baburamatari b'intara zose kw'igenekerezo rya 17 Myandagaro. Jimmy Hatungimana yamenyesheje ko muri iyi misi haboneka cane ingwara ya corona mu gisagara ca Bujumbura kandi ko iriko ihitana abantu benshi cane. Agahamagarira abanyagisagara kubahiriza ingingo zo kwikingira ibitemejwe n'umushikiranganji w'intwara yo hagati Gervais Ndirakobuca, aho avuga ko ata muntu n'umwe ahitanwa n'ikiza ca corona, ko ahubwo abayigwara bose bafata imiti bagakira. Ariko kandi akamenyesha ko COVID-19 ibandanya kongerekana mu Burundi, agahamagarira igihugu cose kubahiriza ingingo zo kuyikingira ngo ishobore gutuzwa burundu.